kugeza uno munsi rero no munsi ndashobora gukora igishato nkagihingura hama nkakuramwo isandare nshaka. Utu n'uduporte telefone ashobora gushaka telefone yawe ukeneye nko gukora ikintu bitagoranye. Urashobora kuba ukeneye nko gufata kugira nk'ijya bajya bagira video live, turashobora gukora amanape aja ku meza dukoresheje metode yuko nyene ikabidirapo canke ikindi kintu. Hama iyi ni shakoshi gusa ntirahera, shakoshi yo mu mugongo nibaza ko mu mwanya irahera umuntu atangure kuyikoresha. Irangi kinini irangi originalite yacu bari originale yacu nandi irangi ririmo n'amatraitement nyine rushato ruba rumeze uko. Sigura ko rero ikirato hajya muba muri ko muragura rugero rushato mwifuza ko gifata iforoma nk'iyi kandi kikagira n'irangi risuku. Turafise projet yo kuzokora amajire tuyakore mu nshato amajire bibaye ngombwa buryo butukundiye tukazokora bishotse n'amapantaro yayo. Hello bakunzi ba Flip TV, turabaramukije mwese, turayifurije amahoro y'Imana. Abariko baradukurikirana bari hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abatari hano mu gihugu cy'u Burundi, dushatse kuvuga abari ku mugabane wa Buraya. Ni MP Promoter, MP the baddest, MP the real monster, ayandi menshi igikoko. Amazina yose ushobora kuba unziko urashaka kuyampamagara. Ndikumwe na MC Blizo +257 kuri kamera mu gutanga amasanamu meza cyane asukuye. Ni kiganiro made in Burundi, ibikorerwa hano mu Burundi ndetse impano nyinshi benshi batamenyereye ariko zisanzwe zikorerwa hano nyine mu gihugu cy'u Burundi. Murabona ko twagendeye rimwe, sinzi ko ari shirahamwe, sinzi ko ari kampuni mu gatubona umengo ni ibintu biteye igomwe, ni ibintu biteye ni byiza cyane kuko ni impano zitamenyerewe hano mu gihugu cy'u Burundi. Munepa umeze neza? Meze neza cyane. Yego. Mbanze ndagusabe ubanze uramutse abakunzi ba Flip TV n'abariko baradukurikirana muri kano kanya, wongera widondora ubabwira mpiga ryoba ari kampuni canke ryoba ari rindi shirahamwe watanguje kugira ngo bino bintu bishobore kugerako. Cyambere ndaramukije abakunzi bose bakurikirana iyi televiziyo. Hama nibaza ko ari uruganda nubwo rutarakomera. Hama barabwiye nivuge wondi nitwa Munezero Patience, nkaba ndongoye uruganda witwa MUNEPA rukora ibirato, ibidede, ibintu byo kwambara. Ego turumva ko ari shiramwe Munepa rero Munezero Patience, urumva ako kantu mengo nyene kakiye gahurirana. Munepa mbega kugira ngo ushore kwegeranya abasore canke imikangara ishoboye kano kazi, abafise impano nk'iyi mbega byagenze gute, wowe byakujemo gute kugira ngo nawe wumve ko ino mpano yifise kandi ushobora kuyikora? Icatumye niyumvira kwegeranya abaturi kumwe no munsi nuko icambere cabinteye nuko nabona manke y'ubuziri mu gihugu. Hama ndiyumvira apare y'ivyo je nkiyeza amashuri yo hanze secondaire, nariyumviriye ikintu nokora ndiko ndaraba nkabona aba licence, nkabona aba docteur bicaye muhira, ndavuga ati je sinoheza ngo nze kwicara muhira kandi Imana yaramabwenge. Niko kuyumvira ikintu notangura gukora, natangura buke kugeza aho ngero no munsi. Hanyuma nkintangura byari ibintu bitoroshe uko bwacu niko bitera bikura. Hama mu nyuma ndabona ko ataco nkushoboza je nyene, yumvira gushiramwe abandi bantu bamfasha gukora. Eko sigura ko mu ntango ntibyari byoroshe, ahubwo uko wagiye urakora, uko wagiye urabidevelopa niko byagiye biraguka. Bega icyo cy'imbiro turumva ko cyaje bivanye nuko wahejeje kwiga ariko amashuri ukaba utakoze ibyo wari usanzwe warize mu mashuri. Mbega Munepa bino bintu ni bangahe wabirabiye ko, mbega byavuye kumbure hari abantu benshi bakora ibintu ariko bayibonye hanze ariko bayibonye ku bandi bantu. Mbega Munepa icyiyumviro nyamukuru yoba yakiravye kwandi, akarorero yagakuye he? Sinavuga ngo narabirabiye ku muntu n'umwe ko igenda bitangura. Nari ngomba mpeze secondaire, ndiyumvira eske ninaheza nzokora iki.
ndaraba mu bintu byose ico nabashoboye gukora, ndahiga ikintu na kimwe nshoboye ndakibura. Mu nyuma nza kubona ko kuva je nkiri umwana namenye umuntu abricole, ntangura gukora ubukoni bwo kuvuza ingoma z'ikizungu, kubera ari burisho ngoma y'amirisha batamburinere ajya amadrama amabatterie, hama ndatangura ndazikora bitoroshe. Ikintu canteye courage ni amabagete bakoresha kuvuza ingoma z'ikizungu, ko narazikora mpava ndanaronka isoko mu Rwanda, nazirungika mu Rwanda nkazirungika muri Kenya. Mugani iyo soko yamaze umwanya mutoya iracika, mugani ntivyandekuraje ngo ndabiheba, narabandanije. Mu nyuma maze gutangura kubikora ndabona ko ntanguye kuronka concurrence abandi babikora, no guca nyumvira gutangura gukorera tuvy'ubudede. Mu nyuma ndabivamwo ndaja mu bintu vya kugira, ndakora ibya birato vya kugira, ndakora amasentire, amaportemone. Muga mu nyuma naho nza kusanga hariho impambamyi, kuko byinshi wasanga tubikora inyuma y'igihugu, ugasanga birangora bivanye, ugasanga ukarakenera ibishato biga ngozi, ugasanga tugenda kuva hanze, ugasanga zize zizimvye. Aca niyumvira ingene umuntu ashobora gutegura urushato kagakuramwo ingozi yiwe akeneye gukoramo ikintu. Kugeza uno munsi rero, no munsi ndashobora gukora igishato nkagihingura, hama ngakuramwo isandare nshaka. Yego, ibyo bintu twe tubimenyereye mu bihugu byo muri Kenya ndetse n'ahandi, aho dusanga ari ubwoko bw'abamasayi ari bo abantu bakunda gukora ibintu nk'ibi. Kenshi ugasanga rero n'abarundi n'abantu babigura barinze kujya kubikura hanze, kandi ugasanga babiguze bizimvye, babiguze mengo nabo nyene bari bifuza ko bikorerwa hano mu Burundi. MUNEPA dushitse hano uriko urakora akazi, ariko tubona ikintu nk'iki hariho n'ubundi bwoko tubona ko buriko burasigwa amarangi. Sinzi ko ari amarangi, ahubwo mbona umengo Nicole. Mbega kino kintu coba ari giki? Kino kintu ugomba gukora coba ari ikintu kimeze gute? Tuko dukora n'amapiese y'portemone, ayo tuko turagerageza kuzigira kuyasiga kugira tubape tuyafatanya amatuyasone havemwo portemone. Ego, portemone. Bakunze Flip TV, murumva ko ibintu biri ngaha bimeze neza kandi biraryoshe. Murumva ko ari made in Burundi, ibikorerwa hano mu Burundi, kandi murabona ko impano zihari kandi ziruzuye. MUNEPA tubona umengo hari n'utuntu n'udukiko, mbona umengo sinzi ko tukoba ari utuntu nyene two dushariza two mu nzu canke tuba utundi tuntu uba warakoze. Utu n'uduporte telefone, ushobora gushaka telefone yawe ukeneye nko gukora ikintu bitagoranye. Urashobora kuba ukeneye nko gufata kugira nk'ijya bajya bagira video live, bigaca bikorohera. Ego, ufate nko muri biro yawe ukayiterekako, bajya badandaza amatelefone barashobora kudutuma tukabakorera bakazashirako amatelefone, bikaborohera ingene umukiriya ashobora kuza agasanga irahari, akanakashimye kagenda gakutse. Yego, turabona n'ibindi biri hano. Kumbure hari byinshi abakunzi ba Flip bifuza kumenya, kandi biri nyamukuru. MUNEPA turabona kino kintu, ariko turabona ko kiri mu ishusho y'idarapo ry'igihugu cy'u Burundi. Mbega kino kintu washatse gukora n'igiki? Mbega coba cyararangiye canke coba kitararangira, canke ubwo bari ubundi buryo ugomba kugikoramo ku buryo bwawe kiza gitandukanye n'uburyo turiko turakibonamo ngaho? Okay, ibi turashobora gukora amanape aja ku meza dukoresheje metode yo kunyene kabidarapo canke kabikindi kintu. Hama iyi ni shakoshi gusa ntirahera, shakoshi yo mu mugongo. Nibaza ko mu mwanya irahera, umuntu atangure kuyikoresha. Yego, bizibura ko mu mwanya ntiyahera, hariho abantu bacyayigura kwanza wa mbere aza kuyigura ni MC. Na karibu sana. Yego, turabona ko rero ari bimeze neza kandi binezereye kubona. MUNEPA hari ibirato tubona hano, ibirato tubona. Mbega kino kirato gikozwe muki? Turabona ko ufise n'imashini zishona impuzu, ariko nta mpuzu tuko turabona ngaha. Kumbure bino bintu turashaka navyo nyine kubimenya. Kumbure abantu bariko baradukurikirana babona ati bino birato bikorerwa hano mu Burundi, bikorwa muri buno buryo buva aha bugashika. Okay, iki kirato kikoze mu rushato rw'inka, turaruturetama
tukarukoresha tugakuramo ikirato. Hama irya mashini mubona hajya turayikoresha mu gusona iyi migozi, gusona amataro, gusona amaportemone, ibintu byose dukoresha imashini. Yego kumburi nayo nyine niyo mukoresha kugira ngo icyo twakwita amafreshere canke esthétique. Kano kantu kari ngaha musi n'agakiko ari agapileri, bimwe twumva ngo pileri canke kasaga pileri. Aya n'amasemere tugura ava muri Kenya. Umva iki musanzwe twe ibyo dushobora guhingura nibi akako musi y'amatalo turayagura, ntituraronka imashini ishobora kuyahingura. Gusa hari n'ubundi buryo dora twifashisha tukarondera amapileri tukayakata tukayahingura hanyuma tukashira ku kirato. Yego hari umunsi nigeze kuza ngansanga hariho urushato rw'inka, sinibuka ko rwari urushato rw'inka cyangwa rwari urushato rw'impene, ariko twasanze mufise ibidaje muriko muragorora. Mbega mwaba mushaka kugifata iforoma imeze gute? Rana rugishato nk'ibyo asanze tuko turaganira ko byari ibi biratandukanye. Kino kirasize irangi, irangi iki ni irangi originalite yacu, bari originale yacu, nandi rangi ririmo n'amatraitement nyine rushato barumeze uko. Sigura ko rero ikirato hajya muba muri ko muragora rugero rushato mwifuza ko gifata iforoma nk'iyi kandi kikagira n'irangi risuku. MUNEPA ufise ubuhinga bukomeye cyane gose, kandi turabona ko ari impano zikomeye. Turabona kandi ko ukora n'ibidede by'abadamu. Sinzi ko ari iby'abadamu gusa ukora, ngira hariho n'iby'abasore. Hari iby'abasore, hari iby'abadamu, hariho abambara amakarasta. Apare ivyo turanakora, nk'umuntu afite kalendere yaheze aratubwira ati je ndafite kalendere yaheze nako ndakoresha nimuze muyitore, tugakoramwo ibidede cyo kwambara mu izosi, ku maboko, ya byose bikagenda uko bikaba ari ibintu bisa neza. Kano kantu ko bakaraheze canke nako nikaraye ni kirato kitarahera. Ikirato cy'abadamu akumbura ngira nubwo ntabimenyereye cyane, ngira ni design y'ikirato mu gace cy'abadamu. Yego ikirato cy'abadamu. Apa yuko dukora ibirato, turashobora no kugira ariho nk'abantu usanga bakeneye amamure twega arimo dukoresha tugakora amamure. Iyo nk'abantu bakora ibintu by'ibirato tukayakora umuntu abantu usanga badafite uburyo bunini bwo kuyagura, tukayabumba tukabaka apurika rishe. Yego mu minsi iheze twarabonye amafoto yigeze kuba ariko aratembera cyane gose MUNEPA asa nuko atahuganye higanwa. Twibuka neza ko ryo bari higanwa. Mbega vyari biki byari bibaye kuri MUNEPA uyo munsi? Umva hari ibintu byabaye, bari bayitiriye indwi ya Innovation Week. Hama ico gihe harabaye amakompetisiyo y'aba artiste, abantu bafise ibintu bashobora kwinova. Ndagirirwa ubuntu ndaba muri abo barabantu bashika 800 barenga gutyo baraselektiona. Sigura ko muri abo bantu 800 MUNEPA yari hama baraduselektiona kugeza igihe bashika kuri 40 bararengana, baratugabura aba entrepreneur, aba innovateur, bacatora aba innovateur 10 n'aba entrepreneur 10. Sanja mu ba entrepreneur 10 rero babagabura mu makategori abiri, aba entrepreneur n'aba innovateur. Cangirirwa bakwe rero ryo kuronka hajya gashimwe nabo mwabonye. Yego MUNEPA mbega byagenze gute? Mbega inyuma yakajya gashimwe niki kintu hakuye, niki kigo hakuye nko gushobora nka experience bo barahakuye, kuko ndazi ko wabonye abo mwakora bimwe, abo mwakora ibitandukanye. Mbega niki kintu wabonye wifuza ko uno munsi ushobora kugira ko cyanye cyakwigishije uno munsi ukaba witwa MUNEPA ariko aragenda yunguka ubundi bumenyi?
experience ya mbere nakuyeyo twahuye n'abantu benshi bakora ibintu byinshi ego ndashobora kuba narapakije mugani hariho n'abandi nabona kumwe ngo barandengeye ku bintu bakora ikintu cya mbere byanteye gusubira hasi nkinzira cyane mu mwuga hama ikindi kintu byanteye nuko urashobora kuri kurakora akantu ukibaza abantu ntibakabona muga uko ukora hari abantu baba babona ibyo uri kurakora umunsi umwe hazogera igihe bipasuke nyine abantu babibone bije ku mugaragaro urumva nyine bigaragare atari bya bindi byo kuvuga ko buri mu kinyegero nk'ubu uje natanguye umengo ni ibintu bitabonwa n'abantu muga plus uko nakora hama ikindi kintu igihe cyose uri kurakora ugakora ikintu ciza kirivuga haragera igihe uza kwisanga ahantu wowe wari uzi ko urahamiye nusa no kunyime ngo urinyegeje mu gusanga cya kintu cyawe cyaramaze kukuvuga gusumba ko bari kubivuga sigura ati niyo biri ngombwa ko buri muntu wese ku murongo ugenda uramubwira ibyo ukora ariko biraba ngombwa ko ugwiza ibikorwa gusumba uko wogwiza amajambo n'ibindi byinshi muko ukwiza ibikorwa mukagerageza ukakora ikintu do qualité ukakora ikintu ciza par exemple ndamaze ko ariko abamasayi baradutanguriye marega amwe musanga bagira nabo mubo hariho nk'ikibazo ashobora kugura ndi ku munsi twari muri exposition muri Paris des Arts haza umuntu arakigura akiguze aheruka yambaye ikirato reka aragenda ikirato kiraremuruye agiye kuraba asanga amataro yataka yavuyeho bisigura iki nk'abarama erere bakwiye kuraba nabo bakaza barakosora rero mu gihe ukeneye ko ikintu cyawe kigira izina bivana na karite wakore ni karite wakoze ukakora ikintu ciza kandi gikomeye gishobora kuramba gafuma cyo gutwara uburyo kigagutwara umwanya muga ugakora ikintu gifise ubukomere ndetse n'uburambi nyine ego MUNEPA uno munsi afise company yitwa MUNEPA ariko wavuze ko utarifuza utarayibona ku rwego rushimishije nk'ubwo wifuza mbega MUNEPA mu myaka 3 iheze na MUNEPA w'uno munsi mbega nirihe tandukaniro umaze gushikako mbega kandi ni hehe wifuza gushika mu myaka iri imbere mu myaka 3 iheze MUNEPA nta mashini ya electric yari afise mu myaka 3 iheze ndibuka ko ibintu byinshi nafata nko mu myaka 2 iheze byinshi nagenda gukoresha ku bandi cyane ibintu byo gusonesha amatapi wasanga ndabikoresha ahandi mu myaka 3 iheze MUNEPA ntiyahingura ishato muko no munsi turahingura ishato hari amaproje menshi dufise mu myaka iri imbere twifuza gutoshikako nk'ubu turafise proje yo kuzokora amajire tuyakore mu shato amajire bibaye ngombwa buryo butukundiye tukazokora bishotse n'amapantaro yayo hamwe usanga ari impuzu nyene zigize zikomeye par rapport ya majinsi tubona uno munsi mugana tutugira ikindi kintu kidasa n'ivyo wakoze gitandukanye kiri niki kandi urumva ko abakunzi ba Flip TV tuzoba tugira dusubire muri ya myaka ya kera apana kwambara inshato zitagira design zitagira intuze ariko murumva ko bizoba ari ibintu bimeze neza kandi ibintu biri ku rutonde umuntu azokwambara impuzu hejuru niyo hasi ariko bikoze mu buryo bwiza ubu impuzu z'inshato mbega MUNEPA icyo cyiyumviro cyaje gute cyaje ryari ariko no bumengo bufise ide nyinshi cyane gose zizotuma uburundi bushobora kuja kuri map nziza ndetse n'abanyamahanga bakabiboneraho mbega MUNEPA wewe ivyiyumviro kenshi ukunda kubikura mbega ubihora bigufata umwanya ukaja nk'ahantu kure kwiyumvira cyane kenshi iyo uri kurakora uri mu bikorwa jewe mu mwaka ndafise nduka 2 amezi 6 aheze ndafata umwanya nkaruhuka umwaka uheze kandi ndafata imisi 3 yo kuruhuka atakintu kimwe ndiko ndakora ico gihe rero nico gihe usanga ndiko ndiyumvira ibintu bishasha ikintu gishasha biranasaba ko mva mu bantu nkagenda ahantu nkajenyene nkagenda kwicara ahantu nkajenyene kugira ndabe ko ari ikindi kintu gishasha noronka ego biga MUNEPA no mucafyi yoba azi gucapa cyane bino bintu byo bijyana n'abacafyi cyane ufise abacapa hama ugakora ibyo bacafye gucapa ndabizi mugasi cyane je naho ncapa gusa
umwigisha yanyigisha niwe yandekurajije barigeze kuduha dese aduhaye dese atubwira ducape ikintu aje ndagicapisha ikaramu kuko nabona bacapisha amakereyo ko nabona ico kintu ko ndagishaka nacapisha ikaramu kiza kuza uko ndagishaka hama umwigisha akumbwira ko nagize amakosa acafata dese yanje arayitaburira mu maso yanje aca mu busa ndumva ndababaye cyane cyo gucapasha ndabe kwera ico gihe mugani n'ubundi nico kuvuga ngo cincapa ndacapa kuko ibintu byose dukora ngane dese dese mbega munepa uno munsi uyo mwarimu wamubona n'iki kintu wamwereka mbega ako kantu mumengo karatwengeje mbega uno munsi munepa n'iki kintu yize ko kuva ico gihe ubaye découragé bivuye ku mwigisha ikintu nize nuko abigisha hariho igihe bahotera umuntu nkoresheje ijambo ritabereye musanzwe umuntu yagize ikosa mu kintu wamuhaye kandi ukabona ko ide y'isho yakoze niyo byiza ntiwofata ikintu guca ugica apana gucufata uca utabura utamukosoye kuko nubwo utamukosoye aca biyindi imanje abona kumwe ngo amufashe nabi wagize iki mugani umubwira ati wari gukoresha ikaramu wari gukoresha ikereyo byo mufashe ikindi gihe haba yindi dese kuko acagira ko haza avuga ati okay bwa bundi yo nkoresha ikereyo byo kugenda neza usanga hanyuma nasubiye kwiyenda mugani ucufata gacu utabura urumva hayo usa no kumwiciye ubuzima cyo ko dese ni ikintu namye nkunda kuva nkiri umwana mutoya nkuje warashobora gusanga afise nk'ikaye ya sanfe zibiri tutuye nacapye tutuye mugani nkubo ntiwombaza ati nyereka dese naje nkifise ego munepa imbere yuko ukora bino wahora uri umubate waravuza ingoma mbega ibyo kuvuza ingoma woba warabihevye cyane navyo nyine uracabikora iyo bibaye ngombwa bibaye ngombwa ndavuza mugani ubusinovugani cyane kubera hano usanga dufise akazi kenshi cyane hari igihe rero kubera ubwa mbere nararonka n'umwanya wo kugira amatravaye mugani ubu ndayagira gake kubera akazi kandi murabona n'imyaka itera igenda ntigaruka hasi kenshi bakunda ko ari ibintu bakunda kuvuga hari igihe imyaka igenda ukabona ko ikintu ntukikironkera umwanya ukwiye cyangwa umwanya munini cyane wo kukiwamo cyangwa ugikore cyane ariko bivanye nuko ubona kazoza kariko karihuta cyane kuja imbere munepangira no munsi hariho iyindi ntambwe ariko aribona ko hariho n'indi ntambwe uri kurabona ku bajene mbega munepa arifuze gukoresha nk'abajene benshi cyane bari hanze batagira ubuzi bifuza gukora ngo bashobore gutera imbere ndabyifuza ndibaza ko umwaka urashobora kurangira ndibaza namaze gufata stability ko je muri vision yiwanje ndiyumvira ko abantu nzokoresha bake bazobarenga 5,000 uruganda rwamara gufata neza umurongo kuko gendo nzokora mu ntara nyinshi zo mu Burundi kuko ndashobora kuzogira ama stock yanu ndanguriza ibintu vyanje hagati mu ntara hama aho hantu hazo bakenewe abakozi shiramo hari abakozi bazokora indani mu ruganda hari abakozi bazoje kuza kurondera ishato dukoresha kuza kurondera hajya baba baze iki hama apare yica tuzokenera ko ivyo dukora bijaye nyuma y'igihugu kandi nayo nyuma y'igihugu bizoke uzosanga turondeye amastoke yaho tuzokenera abakorerayo ruva dufite projet ndende gusa nyine nuko itaramara gufata neza musi yafashe bizogenda neza ariko byose urumva ko ari gusenga Imana no gukomeza ibikorwa cyane gose kugira ngo bishobore gushika kure ndetse no gutera imbere munepa reka tugushimire kuri kano kanya kumbure abantu bariko baradukurikirana ni kiganiro made in Burundi murabona ko turiko tuza tubereka ibintu bikorerwa hano mu Burundi kandi vy'impano zitandukanye zitangaje benshi batari bamenyereye munepa naka kajambo ushobora kubwira abariko baradukurikirana muri kano kanya nk'intererano cyane icifuzo akajambo ushobora kubwira abariko baradukurikirana cyambere je ndafise siroga ngenderako ivuga ati gato karakura urumva
akantu gatangura ari gato mugane ko igihe kihaca niko kaba kanini. Hama nta muntu n'umwe adashoboye, umuntu wese arashobora kuva ku busa akaduga agashika ahandi hantu nyene nawe yasanga atangaye. Ingorane rero abantu benshi dufise, umuntu akaraba naka tujya muntu nawe ndagomba gushika kuri rwa rugezo, mugo umuntu wese arafise ahera. Nta muntu ashika agwa mu bintu adafise aho yatanguriye. Ikibazo rero abantu benshi bafise, bararaba umuntu bakavuga ati akifuza gushika aho yashitse, ndetse arashobora no kuronka amasponsor akagira umugani kubera atahereye hasi azokoroka asubire gutangura hasi. Ni vyiza ko umuntu ahera hasi bukebuka akazarakura kugera hagera ahantu, kuko uhereye hasi ugenda urahura n'amasheke menshi. Esheke uye nayo ejo ntuzosubira guhura nayo, ca wiginge niyo esheke utazosubira guhura nayo. Mugambi mu gihe dufate yego ndako bagi abantu bitwa ngo baje gusapotinga bararavye ikintu kwa naka, barabanye projet y'umuntu yatanguye cavuga teka tuyimwiba tugende tuyikore. Ntubuzi ingorane yahuye nayo nazo mu gutangura, izo ngorane umunsi mwahuye mwebwe muzoba muhomvye. Rero ni vyiza ko umuntu agira projet akayera hasi akaduga hama bikamufasha kutazoshita bikamufasha gukora ibikorwa byiwe biri imbere bigenda bimworohera gusumba bivanye na etape yagiye aracako. Bakunzi ba Flip TV, reka tubashimire twongera dushimira MUNEPA kuba yaduhaye kano kanya ngo dushobora kugendera kampuni MUNEPA. Murabona ko ari ibintu byagutse kandi ari ibintu byiza cyane, reka tugushimire. Murakoze cyane, n'ikindi gihe muzogaruke. Dutegereza kugaruka kuko zino mpano tugomba kuzishigikira, kumbure twese dushishikari gutera imbere biciye mu mpano dufise. Bakunzi ba Flip TV, naho bukurikira cyari kiganiro Made in Burundi hamwe na MC Blizo kuri kamera. Ciao ciao.